nimba afise amafoto yanje ndi gusa nayashira habona ariko aremeza ko yafise na foto yanje afise kuko buri kimwe cyose yo afise je mba nzaro capoye na foto yanje afise iyo wanje ntayafise yo wundi kandi nkuyogira foto uri gusa urya musinya aba yarayipostinze aravuga kandi ko ari wewe mukobwa wa mbere mu Barabu umaze gusohokana n'abaprofete benshi cyane none sinase we abantu maje nka profete ariko bamenya gute cyeka tabona kuze senga mu mashengo y'abaprofete no oya ba niwe baguha dukundana ari muri yo myaka mbwa nta myaka umuntu arashana ego none anje none Chimamanda we mwari urukundo rwanyu rwari rufatiye kuki rwari rukomejwe n'iki urukundo rwanyu Chimamanda yambwira twogirana kure tije nuko nibanira urumva wibanira mu biki nta mahera wamurungikira kwibanira mu biki oya uburyo bwo kwibanira ni nk'ukasabye nk'ikintu kwera kunda kusaba yakunda kumbwira ati kuko ico gihe je nakubesha naciye nyene mu bintu kuzanye nifata tu video nifata tu video sinzi rero bakambwira ati urabona urifata tu video wambaye ukuntu none wenda kubyutundungikire bavyumva ntabwo ukandungikira kinambwira ati je ya foto yose no kurungikira wewe imbanze kiri kuri Facebook no narayipostinze kuko namunoza gupostinga ifoto yiwanje nambaye isengre je bwa ndima nayipostinga numva tangorane ni kuri kuma niko namubwiye niko namubwiye uya foto no kurungikira nuko mbanze neza nayipostinze ego kuri Facebook acambwira ico gihe kwanja cyandungikira ifoto y'umukobwa yamurungikiye acambwira ati rabe iyi foto eni foto bazirungikirana abantu babakundanye abantu babizirana ngo tijivyo ntavyo nokora wene kanatsinda carambwira ati hari foto no rungikira mama nindi no rungikira umuntu bisanzwe nindi nogira pipi aje ndungikira iyo ifoto yiwe yambaye sengre aravyumva hayi ndungikira rero ico gihe nyene ico gihe nyene hari mu ntango nyene tugikundana sana nyene apana nko muri 2020 ko mu ntango aravyumva nigeza nyisho kuko nta kintu cy'uwanje afise kimwe gusajya abagomba abantu bumve yo duhereze ibyo nta kimwe afise kuko uje ndamuzi n'umunyarusaku abifise yoba yabishize ko je ndisi ugenda kubwiza ukuri bya harisho ko nanjye afise byinshi by'iwiwe gusibana imbabarire sidayisuzugwe hari ikintu Imana nkeka yoba yarihenze kujya mugabo none oya hinge gato dusa n'abasozera sivyo ucumbwira ico kintu none uri serious certain yuko yagusaba amafoto uri gusa uri serious ico gihe sinari bwahure n'ujya mu ngo dukundane ico gihe kwera mbona kuri stati ibintu nyende kuno ntamba uravyumva akambwira ati wabyibushe nkavuga ati nabyibushe ashabwa ati ndungikira ifoto ico gihe ndamurungikira ifoto ashambwira ati oya shaka n'izo foto shaka ifoto nyene itamba ivyo binguturiya ndabati je byo wapi ashambwira ati none ashambwira ati kandi umuntu avyibushe umubonera muntu ndabwira ati je narambona munda ko mvyibushe gute ntaravyara unabaze kubyana usanga bisindani ndabwira ati burya twebwe iwacu umuntu avyibuha mu nda sana izo sinshuti ndazifise ivyo narabishize ko bara none bijya n'ukuri yanje n'ukuri z'ubumaraya yigira bafatiramo kabisa rero ibintu by'ubumaraya no benshi ahubwo wene nyamba hariho life yakoze umunsi ariko aravuga iki niki none tuvugishije ukuri wewe ufise umugore n'abana ukaza kwitwa abandi bakobwa ba sheri umva uba wubasha umugore wawe voilà ico nico nashaka ngaruke ko gatoyi mu bintu nza kumuvuga ko avuga yuko we nubwo umufata ngo ari karasambana ngo nta kibazo kuko ngo si profete urumva ngo si profete aba yubasha umugore wiwe umugore we cyangwa usange baba babizinanyemwo nabyo bazinanyemwo kuko keshi na keshi twakunda kuyaga ari ku kazi ari ku kazi atari ku kazi ntimwayaga ariko twarayaga je ndibaza ntibararana n'umugore wiwe je ntavyo kubera ariko
yaga no wenda mwandikira kuko hari ukuntu umuntu ushobora kumuvugisha utwenga bikini sa urumva ari ryo ryame gusanga yego sinzi unabavugisha avugasha noenga ndakana gasuti yangiza nyene avyumva rero ico gihe Joakimu nyamba twacatinze iryo rero wenene ariko niwe wayirungikiye Chimamanda neno numva ko ibintu bamwapanze urayimurungikira nyene ryari haraciye igihe kera ibintu ariko aratanga ubutwe buvuganye kera tubwibuze sana yarabibitse rero neno numva ko ari diri nyene twakora umva yoti ibintu vy'idiri none umva yobitse marero je gusa kimwe gusa ari ibintu bimwe bari baritwaramwe je umuntu nahaye audio y'umuhungu n'umuntu umwe wenyene umuhungu witwa Rieve ni umuprofete nawe ni umuprofete je nabonye amumpa nimero sinzi kandi umuprofete umuhungu witwa Rieve niwe natanze audio zi kimwe mu bintu ariko aragira afata ibintu twapanze je nawe abipanze nta audio z'abantu yampaye nigeze ndamo yego ndavyumva nazo nigeze ndamo wenda agaruka kubarondera agasha babaza ati uyu mukobwa muramuzi ubwenda akavuga kanza bashakiwe ashafata na audio twapangana agaca bifatanya wumvise kamuzi abashirero n'ugiye Joakimu icyatumye umenga twoba twarayazi birenze je Joakimu nana kimwe twize tuyaga shirike turakundanye na munsi namwandikiye uwo munsi nyene ego anje tugende buke sivyo abantu bariko dukurikirana bakumvise kandi bagutahuye nahiwe reho kwishura uyu numu ex wiwe ikime gusa cyo no musaba narekane n'ivyo bintu papanganye ubwa mbere muri uwo mwaka yahera 2020 je kubera ni jewe no banarasohoye ibintu vyiwe ntazasohora kuko ndinamusohoye Nasubije ibintu kuvuga atabandi n'abasambanyi naho naje n'umusambanyi ubu tarimara gusoma umukobwa guhenere gute ndibaza naze ishure jewe agaragaza ranje ko ndi maraya ashire hanze iyo video yanje no naramuhaye ashire hanze iyo foto yanje abishire hanze kandi ivyo bavyiza higanira cumvise akabishira hanze uyu muntu ategerezwa kuvyumva kuko nubwo atakiraba abafana baramuhamagara bonyene barabimwereka ati umviriza erega ibi bintu turimwo ibintu je ndimwo abantu badukurikirana nibo nshaka gusaba ari bo bamushikiriza ubwo butumwa niba atabumushikiriza babimenye ko bimeze uko nimba niyavyumva agira icyo bivuze ko nacagira icyo bivuze ko akihorera azobatsinzwe n'urubanza suko ganje jewe nkubwiza ukuri kuko kumavuga ati iyo foto no postinga ati rubuga rwanje bavuga nkubwije ukuri ntinyimana mu mwijuru iyo foto nayime jewe ubwanda yipostinga oya nibo yugara kuko niyobura system akoresha mo kerekana ko ari wewe niyobura system yerekana yuko ari wewe nimba yifise ivyo kugarura urubuga nibiki ivyo yerekana kuki batazgugara bakunzi bakoresha umwanya media sivyo mumeze neza mviriza umuntu wese ahari kuri no Imana nimba abashaka gukutosora ikiri mu jisho rya mugenzi wamanza kwanza kuraba teske je n'amahoro menshi ni bon urumva ntushobora kumbwira yuko ushobora gusomera ijambo ry'Imana abantu ariko ukacugaruka ukababwira ngo jewe ngo nubwo no sambana nta na kimwe sike gusambana si icyaha je burya simba shaka amajambo menshi simba shaka kurinda kuja hariya nino guserebura tugenda tugaruka je mba shaka ndabahereza ibintu biri mu muco kandi biri ku murongo je ngoma telefone umuex wa Chimamanda umuex wa Chimamanda niwe ngomba telefone point nta bindi urumva ni kenshi namuhigiye kugira mwumve ko ari ibintu rega byinshi Chimamanda ababwira nimutahure sinzi ko arobeje kandi je nashobora kundimita urumva ngo koresha umwanya ngo we ngo gukwiye kurondera naka jendo ndero wonshaka ndonka kandabe gusa ko ndamuronka ku murongo gusa setu kurinza
ngira bira passage okay nta byinshi tuyaga nta byinshi tugira gute tuza kuyaga Allo Oui. Nikoresha umwanya wanje Sawa. Yego ni bo umeze neza Meze neza ndakomeye. Anje uravugwa cyane mu bintu vya Chimamanda ndibaza nta bishasha biri Sa? Nta bishasha birimo kabisa. Uri mu ex wiwe canke uracara umusheri wiwe muracakundana Chimamanda avuga yuko Egide mu Kristo yamugutwaye ariwe ubu musohokana ni vya vrai ariko ivyo bintu kwanza Chimamanda yaraguhevye niwe yaguhevye yaraguhemukiye niwe yaguhemukiye yagufashe mu bihe bisanga none Anje koko Chimamanda kwavyemera ko mwakundanye kwavyemera koko mwakundanye ariko avuga neza yuko uri ndaya none vyasiri uri ndaya bijyanye nafa kuvuga radio gatavyemeza bifitiye ko yabandi ndaya cyo so ricemeza ko no bandi ndaya afise amafoto yawe uri gusa afise n'amafoto yawe uri gusa na foto ni yamba afise amafoto yanje ndi gusa nayashira habona ariko aremeza ko yafise na foto yanje afise kuko buri kimwe cyose yo afise jemba nzaro cavuye na foto yanje afise wanje ntayafise yo wundi kanzi ubuyogira foto uri gusa urya musinya aba yarayipostinze aravuga kandi ko ari wewe mukobwa wa mbere mu Barabu umaze gusohokana n'abaprofete benshi cyane none we abantu maje nka profete ariko bamenya gute cyeka tabona kuze senga mu mashengo y'abaprofete no oya ba niwe baguha dukundana wapi na profete twigeze dukundana kuko yari none yabaguha gute kandi ari we musohokana yabaguha gute kandi ari we mukundanye Chimamanda none mugiye twari twumvikana twaga neza twikundaniye asaze service narayimukorera nyine yarampa nomero y'umuntu akambwira ati none we nk'umuntu Anje nk'umuntu avyumvira ku mbuga atazi neza we mwahuye gute na Chimamanda ndibuka ubwa mbere guhura nawe icyo gihe nisanze oya igihe kibi nararavye nuzenya lashi yiwe igihe kera mu mpera z'umwaka wa 2020 mu mpera tuje muri 2020 rero ndayiravye ndagira commentaire ngize commentaire kubera jewe fibe yanje usara ko nimero hati yakara nibona muri groupe yiwe muri groupe yiwe groupe y'abafana biwe groupe y'abafana biwe Chimamanda bisha bitangura muri ico gihe turayaga basi rero sinzi ukuntu byitayemo ivyo bintu byo kuzaranyita sheri sinzi ukuntu byitayemo nyene konyine haciye iminsi myinshi basi aragira iki haciye iminsi myinshi ngahe haciye indwi zingahe imyaka 2020 kuvuga nama urumva mwakundanye mutabwiranye ngo ndagukunda une mwakundanye mwitana basheri gusa muca mu rukundo oya yarambwira
yarambwira ati mama arankunda ashaka mama tuzogire kure no barafise mikro baba tuzogire kure dupanga akarere igikeshi na keshi gituma rero ivyo binatabishikako yambwira ati ndibanira name ahubwo kubona avuga ko ndindaya nuko najere gesura mu message twayaga nka ati none ariko arandaba abona ko ndindaya ko hari message ya abso akara message basi namwandikira zagagaza umuntu kabari ndaya ntamusi numwe nigeze ndamwiyere ego we nakambwira ndibanira tumaze gushika kure ibiki nibiki ambwira ati ivyo wapi hamwe hagera hambwira ati wako wibanira ati wowe uzojwenga uzobura umugabo iki gihe abakobwa bibanira n'abagabo baronka niyo message je ndayifise Anje tuduge kwijambo sivyo umviriza tuduge kwijambo burya je ndiko ndakuyagisha ha kandi urashobora kuba atavyuza ariko uri live kuri koresha umwanya media uri live aha burya abantu bariko baradukurikirana bariko barakumva urumva Anje je gusa ibyo by'abanyamakuru ntavyo bashaka ntavyo gushaka rero niyo mpamvu rero utabishaka Chimamanda amaze kukuvuga mu izina akakugaragaza akaguvuga ukuntu akavuga ivyo afise mugaharira no mu commentaire umuntu aca kurondera mu kumenya ukuri kw'ivyo bintu Anje Chimamanda mwakundanye imyaka ingahe imyaka 2 n'amezi ko twamenyanye mu mpera z'umwaka wa 2020 sawa arakunze kugaragaza abakozi b'Imana wewe umuzi mwakundanye imyaka 2 irenga izo nzira camwo kuko hari abantu benshi biyumvira ati ibi bintu hariho n'abaharira ati ibi bintu burya sivyo bari karatubeshera wewe Anje umuntu woba ari karakumviriza nkuko ugaragariza Chimamanda wewe uvuga yuko ivyo bintu kwanza abikura he Okay, Chimamanda ubwitse ukuri nibaze n'ubushakashatsi bwinshi yo bafise n'abantu bavugana benshi n'abantu bibereye muri Zaomane kandi ntagira umuntu ashobora ati ndi muri Arabia ndi nta muntu umwe naseze ntawuzaho ndije abakobwa benshi bari muri Arabia nibo benshi batsinanye muri benshi abakobwa bari muri Arabia cyo muri ibyo bindi bihugu hari n'amakomantere nabonye ngo najewe ngo yarakinsavye umukobwa yandika muri komantere ngo Chimamanda ngo atongoza mu Barabo urumva niko ameze urumva jewe ujya kwisa abantu benshi kandi cyo nobwira hano n'abo bantu nyabara ba prophet baze barara abantu bakiye babone babandikira Chimamanda afise abantu benshi kandi afise imitwe myinshi jewe nkikurikirana ibintu vyiwe narumva ko ivyo ndumva ndamwishima ibintu nk'ivyo numva ko ivyo kabisa antumye ikintu nibuka rero twaje mbe na mbere sabe imbabazi ni abantu benshi no natanze ibintu byabo cyangwa ndabagerageza bambabarire nyene nuko nyene Chimamanda twari dukundana antumya kano nyene nshenda gakora urumva sayine bambabarire nyene rero kubona twaciye twaje nawe zabaye kuri yumvo nyene kweri yarambujije nimero ndaguha nimuzo kwigira mukundana nawe prophet kandi no barayivuga neza twafweje nawe twafwe kuri nakundanye n'ijya muhungu nyene ujya muhungu no kweki wamuhemukiye Chimamanda no cukundana na mukristo kandi Chimamanda ari we mwari mukundanye ubeshi gene n'umuntu umugabo icambe na mbere ujya n'umugabo arafise umugore jere yarandungikira n'ifoto y'umugore wiwe n'umwana wiwe umwana we wangana iki mbere mwana we arashari mutoya bari nko mu myaka tuvuge arashari mutoya nko mu myaka ngeranije je bafite imyaka nuko canke kabisinzi ari muri iyo myaka mugana nta myaka umuntu arashana none Anje none Chimamanda we mwari urukundo rwanyu rwari rufatiye kuki rwari rukomejwe n'iki urukundo rwanyu Chimamanda yambwira ati twogerana kure ati je nuko nibanira urumva wibanira mu biki nta mahera wamurungikira kwibanira mu biki oya uburyo bwo kwibanira ni nk'ukasabye nk'ikintu kwera kunda kusaba
yakunda kumbwira ati kuko ico gihe je nakubesha naciye nyene mu bintu kuzanye nifata tu video nifata tu video sinzi rero akambwira ati urabona urifata tu video wambaye ukuntu none wenda kudutundungikire bavyumva ntabwo ukandungikire kinambwira ati je ya foto yose no kurungikira wewe imbanze kiri kuri Facebook no narayipostinze kuko namunoza gupostinga ifoto yiwanje nambaye isengre je ubwo ndima nayipostinge numva tangorane nukuri kuma niko namubwiye niko namubwiye uya foto no kurungikira nuko mbanze neza nayipostinze ego kuri Facebook acambwira ico gihe kwanja cyandungikira ifoto y'umukobwa yamurungikira acambwira ati rabe iyi foto eni zifoto bazirungikirana abantu babakundanye abantu babizirana ngo tijevyo ntavyo nokora wene kanatsinda carambwira ati hari ifoto norungikira mama nindi norungikira umuntu bisanzwe nindi nogira pibi acha ndungikira iyo ifoto yiwe yambaye sengre aravyumva hayi ndungikira rero ico gihe nyene icyo gihe nyine hari mu ntango nyine tugikundana sana nyine apana nko muri 2020 ko mu ntango ndavyumva iragumuko nyene rero urukundo rwacu rwari rushingiye kuki kuzarampa utuntu nyabaki utuntu udatomora utuntu nyabaki yagutuma izo nimero z'abo bagabo nyene bikorera imana yagutuma kubwira ngo iki ngo ukora iki we yagutuma kubwira ngo ukora iki none nuzi ibintu akora kwera CHIMAMANDA aguhaye nimero akubwira umuntu umuvugisha umubwire ndakwaye cyangwa se ngo umutwaro runaka rero yihenze agakorora gato akavuga ati imana inyeretse barakubwiza ibi nibi nibiyodi rero ayifashe ntasha ubwo wabaye aca kugandagura nivyo byonyene kwe hariho audio yarungitse no munsi ari audio no munsi nabonye y'umu prophet mbari prophet nimbari inde avuga yemeza yuko akuzi Joachim Joachim ego iyo audio Joachim uje ubwande sinarinda mutse ari nawe namba barire Joachim uje sinarinda mutse nukuri ntiyimana mwe nta mu prophet rumwe je narinzi kuko je nakure mu ishingiro ta bintu by'aba prophet by'ibiki abyumva Joachim uje sinarinda mutse ico gihe ndibuka hari mu ntango z'umwaka wa 2020 mu ntango kwa kabiri cyangwa mu 12 aho muri 2020 arambwiye ati uyu mugabo yitwa Joachim bimeze kunuko ico gihe yarashushe kumupostinga nawe ne yarashushe sana rero ampaye nimero yewe ndamwandikira kuko hari ukuntu umuntu ushobora kumuvugisha twenga bikini sa urumva ari ryo ryame gusanga yego sinzi unabavugisha avugasha noenga ndakana gasumuti yangiza nyene avyumva rero ico gihe Joachim nyamba twacatinze igyodio rero wenene ariko niwe wayirungikiye CHIMAMANDA neno numva ko ibintu bamwapanze urayimurungikira nyene ryari haraciye igihe kera ibintu ariko aratanga ubutwe buvuganye kera tugihuze sana yarabibitse rero neno numva ko ari diri nyene twakora umva yoti ibintu vy'idiri none umva yobi marero je kusaka imwe gusa ari ibintu bimwe bariko baritwaramwe je umuntu nahaye audio y'umuhungu n'umuntu umwe wenyene umuhungu witwa Lieve ni umuprofete nawe ni umuprofete je nabonye amumpa nimero sinzi kandi umuprofete umuhungu witwa Lieve niwe natanze audio zi kimwe mu bintu ariko aragira afata ibintu twapanze je nawe abipanze nta audio z'abantu yampaye nigeze ndamo yego ndavyumva nazo nigeze ndamo wena agaruka kubarondera agasha babaza ati umukobwa muramuzi ubwenda akavuga kanza bashakiwe ashafata na audio twapangana agacha bifatanya wumvise kamuzi abashirira nogira Joachim icyatumye umenga twoba twarayazi birenze Joachim nana kiwe twize tuyaga shiriki turakundanye na munsi namwandikiye uwo munsi nyene ego anje tugende buke sivyo abo bantu yagutumako ya peut-être yarashaka kubagerageza sivyo ati reka ndamutuma no mukobwa kuko intege nke z'abahungu akenshi n'abakobwa
ati reka nce kuri uno mukobwa sivyo je ndabitahuye ati reka nce kuri uno mukobwa hanje ndamuha nimero za profete kanaka bavugane urumva hama ampereza urusaku nikorera akazi bon yashaka kubata mu manga mu bisanzwe agaragaze ububi bwabo ariko hanje uyo mu profete adahagarara mu ijambo umva basenga mu mpemu no mukuriga anje ego kindi naco kandi akubwiza ukuri uravyumva je nta muntu ucira urubanza twebwe abakobwa turi abantu bameze ukuntu uru ni umuntu w'umusore we n'umuntu w'umukobwa akuyagishije rimwe kabiri me ni misi ariko kuko nivyo binabintumye nije nakwirondera wallahi ntabwo wandondera nje nakurondera naguma nakuvugisha kubera iki ni ibintu mba ndi kuko je nta muntu angura kuvugisha muje nangura ati ndatwara nimero yiwe ndamwandikisha n'ikibafu yumva naguma ndamurondera yarabonye rimwe kabiri gatatu umukobwa aranyitaho biki ibintu dusanga bya bintu usanga atanguye kuvuga ibiki keshi na keshi beshe bafatira ku bintu bagiye nk'amahodi wabarugitse ati Imana yambwiye ibi nibi nta bintu by'ubumaraya yigira bafatira mu kabisa rero ibintu by'ubumaraya no bubenge ahubwo wene nyamba hariho life yakoze umunsi ariko aravuga iki niki none tuvugishije ukuri wewe ufise umugore n'abana ukaza kwitwa abandi bakobwa ba sheri umva uba wubasha umugore wawe voilà ico nico nashaka ngaruke ko gatoyi mu bintu nza kumuvuga ko avuga yuko we nubwo umufata ngo ariko arasambana ngo nta kibazo kuko ngo si profete urumva ngo si profete aba yubasha umugore wiwe umugore we cyangwa usange baba babizinanyemwo navyo bazinanyemwo kuko keshi na keshi twakunda kuyaga ari ku kazi ari ku kazi atari ku kazi ntimwayaga ariko twarayaga je ndibaza ntibararana n'umugore wiwe je ntavyo kubera ariko twarayaga no mwijoro ibintu vya sheri nyene vya sheri ishushu hari amaskinshuti je nigeze kuronka ariko aragusaba ngo umwereke ngo intuze ngo umwereke ngo system amaskinshuti sinabonye iyo vyahere nembwira ko nibanira niwe ntiwigeze umwereka none ejo yo kugaragaza ejo yo kwerekana amafoto canke amavideo uri gusa akabigaragaza wewe wo kwishura ikiganje urabona ujya mugabo kunameze kugira yigo rero bivuga kubera ati mama ngira ubwoba bige nta kimwe cy'abantu yafise agifise nagishira habona wewe ushaka ko agishira habona uri capable uri sirati abishize ko je nta kibazo abadukurikirana nabo baravyumva kuko kiburi kimwe cyose afise inza hano cyavuye uge nta n'ifoto yiwanje nigeze ndamurungikira ati nambaye ubusengere nambaye amapantaro cyangwa nambaye ubukora afise ifoto ziwanje nambaye ikanzu ndende oya ngona umuntu w'umugabo je namubwijije ukuri uri umuntu w'umugabo je Yewe gusa namwe nyine usanga sinzi je kugira ahubwo ararinda nabishira habona kandi atabishize habona ndamugaya nabishira habona umubwi muri commentaire utabishije anje atabishyize habona none Egide mu Kristo murakundanye kuri no mu muhemu none Egide mu Kristo murakundanye none vyaseriye iwabo barakuzi iwanyu baramuzi iwabo barakuzi ivyo nivyo ico nico twapfuye na Sauda twakorana muri waka ndamubazanye n'ibintu ugasanga biramushavuje urukundo rw'umuntu kuko turakuze nkawe urakuze na Egide arakuze urukundo rwo gukundana hiyo ngo sherishushu mugasomanira hiyo bikayarangirira hiyo ubwo rukundo je sindagwemera eske iwabo barakuzi ga anje iwacu iwabo nivyo wacu nivyo tushoboye coco arankunda kandi ndamukunda kandi Imana izoheze gigire CHIMAMANDA sinari kumumenya atari we nuko byashitse nyine acambwiye yandika ati guhera ubu ntuzosibe kumvugisha kumukundanye n'abaprofete naco bazokumarira je nabo ubona ari yo kugira akamaro uzosonzana mbe muraherutse kuyaga na CHIMAMANDA none muraherutse kuyaga CHIMAMANDA yaramburotse CHIMAMANDA yaramburotse kuko ahajije kuri gera life menga hirya yejo naramurondeye ubwanje sanga yamburotse caca ku yindi nimero acine sarindi WhatsApp ndamubaza utinye Imana yo mwijuru
uramaze neza gufise ibintu byanje ndi gusa namubwirije ukuri kandi amwandikiye n'unyishura uhubutse banze witore ibyo ugomba kuvuga yarasomye ntigeze anyishura yarasomye ntigeze anyishura kuko nta kintu cy'uwanje afise kimwe gusa hajya abagomba abantu bumve yo duhereze ibyo nta kimwe afise kuko ujya ndamuzi n'umunyarusaku abifise yoba yabishize ko je ndisi ugenda kubwiza ukuri bya harisho ko nanje nafise byinshi by'iwiwe gusa Imana imbabarire sidayisuzugwe hari ikintu Imana nkeka yoba yarihenze kujya mugabo none oya hinge gato wanje hinge gato dusa n'abasozera sivyo ucumbwira ico kintu none uri serious certain yuko yagusaba amafoto uri gusa uri serious ico gihe sinari bwahure n'ujya mu ngo dukundane ico gihe ko yarambona kuri stati ibintu ngende kuno ntamba uravyumva akambwira ati wabyibushe nkavuga ati nabyibushe ashabwa ati ndungikira ifoto ico gihe ndamurungikira ifoto ashambwira ati oya shaka n'ibyo foto shaka ifoto nyene itamba ivyo binguturiya nabati jevyo wapi ashambwira ati none ashambwira ati kandi umuntu avyibushe umubonera muntu nabwira ati je narambona mu ndako mvyibushe gute ntaravyara unabaze kubyara usanga bisindanira ntabwo tebwe twebwe iwacu umuntu avyibuha mu nda sana izo sinshuti ndazifise ivyo narabishize ko bara none bijya n'ukuri yanje n'ukuri hacimamanda ni hamwe yo bihakana nikindi wocu tuma umwemeza nigi ujya niyo bihakana none Chimamanda arasenga none yashimama Chimamanda ukuri giye Chimamanda Jesse no mukira urubanza Chimamanda ukumuzi arasenga hoho igituma mvuga yuko tubasenga uravyumva uko gusenga ko umuntu sikwinjira mu rushengero nagakize kabari muri yo haro story tugeze kuganira je nawe ndiko ndamubaza ibyo binakora ambwa je ni business wanje tugeze mu gihe cyanyuma nta muntu numa birabe nta muntu numa bigire agire commentaire mugenda ipostinze kuri channel yanje birabaraba ubitahura n'ubutabitahura nta muntu avyinzizamo ico gihe je numva tagusenga ko kuko uri umuntu usenga uri kurahanura abantu ubabera karorero utashamwe ibintu byo gutukana kuko yambwiye business yiwe kandi tugeze mu gihe cyanyuma n'ibyo uko yambwiye yakubwiye ngo nari muri business yiwe impamvu abikora bijya bintu byo kugaragaza abakozi b'Imana ari muri business ziwe ni business yiwe jange ni business kuko nta muntu umwe atumati wewe va hajya cyangwa wewe inguntahure uve kugakiza kawe cyangwa usubira inyuma nawe bituma bonyene cyegere cyane umuco usanga umuntu yumvise ibintu abiri usanga atangwe gusambana kunywa inzoga gukora ibindi bya bitandukanye bivaye n'inyigisho bayumvise mugabo usanga nta gakiza kaba kari muri we by'ukuri uko uzici wakiriye uzikiri muri wewe nuteremugwa n'ibyo ubonye byose wapi kandi n'abamukurikirana je ndibaza ntabwo baba basenga cyukuri n'abandi nyene basenga Anje reka dusozera ikiyago hari ikintu kimwe ngomba mbwira abariko baradukurikirana ariko abantu batahure yuko jemeje kuvugana n'umu ex wa Chimamanda yemu indi ape okay Anje sawa reka je dusezerane sivyo reka dusezerane nzokurondera undi munsi ibi ni yavyishura ko ikintu niyagira ica bivuze ko nzosubira ndakurondere urumva kimwe gusa ikintu kino musaba ashaka kwishura niyishure kuko kubereka ko jewe kuko ni jenzi vyiwe byose ambwa tusanga tumukobwa yambwiye ibi yambwiye narimubwiye ko twari dukundanye twari duhuza niwe yabintuma ndetse ndabimubwire ariko bakwiye kunyishura jewe nawe hajye bakwiye kuvuga ati umukobwa namusavye ari gusa yarabimpaye rabambwiye mugete rikaravyerekana sinumva ngo umukobwa ni mara oya erega nubwo yo vyerekana umviriza Anje nubwo yo vyerekana urumva yoba yabigusavye
yoba yabigusabye eske uri umuntu usenga ubaha Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ati tuzobabonera kuvyo bama uko biri kosa ari kuri ino si ari kararondera ijuru akeneye kuzoja mu ijuru ntakeneye kuzoja mu muriro nta muntu azoryoherwa ari mu muriro urumva nubwo abigusavye yoba bigusabika afise umugore yoba bigusabiye iki erega nubwo yo vyerekana bo erega abantu badukurikirana ari kintu bashaka kumenya umuntu nubwo yogaragaza ati jewe ndafite amafoto y'umukobwa ari gusa uyo mukobwa uremera ko mwasohokanye ni yayakurungikiye gute yari yadukije gusa director cyarakurungikiraga mwene wacu cyangwa yakurungikira umuntu asenga kuki mutayaga ibintu vyunguka kuki mutayaga ibintu vyakamaro mutayaga ivyubaka muyaga ibintu vy'ubisutwa ni muyaga ivyunguka ni musenge kuko mu myaka 2 ndisiri yuko nimba mwakundanye imyaka 2 nimba vyemera yari kwamaze gupresent wanyu akuze akeneye iterambere afise ico yaje kurondera abantu reba bitahura ibi bintu rero nimba Chimamanda yarondera umukobwa afise imyaka 26 niyasumba je imyaka 26 niyasumba naho uryo tungara twari kubana cyane umutama ndakesi agusumba 26 afise imyaka ingahe ugere nko ari nko muri 40 mama ya numusaza ndaki ahubwo agahungu ukoresha umwanya karihanga umviriza abakunzi bacu anje ndeka ndagushimire cyane abantu bariko dukurikirana bakumvise kandi bagutahuye nahiwe reho kwishura uyu numu ex wiwe ikime gusa cyo no musaba narekane n'ivyo bintu papanganye ubwa mbere muri wo mwaka yahera 2020 je kubera ni jewe no banarasohoye ibintu vyiwe ntagasohora kuko ndinamusohoye Nasubije ibintu kuvuga atabandi n'abasambanyi naho najeje n'umusambanyi ubu utarimara gusoma umukobwa guhenere gute ndibaza naze ishure jewe agaragaza ranje ko ndi maraya ashire hanze iyo video yanje no naramuhaye ashire hanze iyo foto yanje abishire hanze kandi ivyo bavyiza higanira cumvise akabishira hanze ategerezwa kuvyumva kuko nubwo atakiraba abafana baramuhamagara bonyene barabimwereka ati umviriza erega ibi bintu turimwo ibintu je ndimwo abantu badukurikirana nibo nshaka gusaba ari bo bamushikiriza ubwo butumwa niba atabushikiriza babimenye ko bimeze uko nimba niyavyumva agira icyo bivuze ko nacagira icyo bivuze ko akihorera azobatsinzwe n'urubanza suko ganje jewe nkubwiza ukuri kuko mumavuga ati iyo foto no postinga ati rubuga rwanje bavuga nkubwije ukuri n'inyimana mu ijuru iyo foto nayime je ubwanda yipostinga oya nibo yugara kuko niyo bura system akoresha mo kerekana ko ari wewe niyo bura system yerekana yuko ari wewe nimba yifise ivyo kugarura urubuga nibiki ivyo yerekana kuki batazgugara umviriza reka ndagushimire yanje kandi ndagushimira umwanya ubaye muremure niturambira bariko baradukurikirana sivyo none urakoze na bakunzi bacu suko uyu numukobwa wo mu ex wa Chimamanda ndabakunda cyane tuzobandanya niyishura ibi canke natishura nzorondera urundi rusaku nko munyarusaku jewe aha mu Burundi suko none ndabakunda cyane behind camera ni Pax.